Iyo bavuze bati igihugu kanaka kiri mu bihe bidasanzwe, hari igihe usanga ari intambara, inzara canke ibiza bitandukanye. Iyo bavuze bati umukuru w'igihugu kanaka ari mu bihe bidasanzwe, aho naho nyene haba hariho icabitumye, nko kumutembagariza ubutegetsi, imyiyerekano n'ibindi bitandukanye. Mu buzima bwa minsi yose abantu babayemo, na cane cane mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'abantu, yaba muri politike, mu bijanye n'ukwemera, mu burongozi, mu kibano, eka no muri rusangi, ngo nta ukundwa na bose. Bigeze muri politike hoho, nta muperezida n'umwe uzokumva akunzwe n'abanyagihugu bose arongoye. Hariho abo usanga bakunzwe mu by'ukuri, ariko nta wovuga ngo baba bakunzwe bose. Hakabaho n'abandi batabarwanya ariko bifuza yuko hariho ibyo hinyanyurwa. Gusa ico benshi bahurizako nuko ata muntu akundwa na bose. Umwe mu bakuru b'ibihugu ariko araca mu bihe bitoroshe mu gihugu ciwe ni William Ruto, umukuru w'igihugu ca Kenya, aho muri ico gihugu hariko haba imyerekano idasanzwe yabaye nka ya nyama mbisi ivyuri yumye, kuko ibiriko birahabera ntibitandukanye cane n'ibyabaye mu mwaka uheze, eka no mu yindi myaka yabibanjirije. Wo kwibaza uti mbega inyama mbisi ni yihe, iyumye ni yihe? Reka dutangurire inyuma, ndavuga kuco nita inyama yumye. Ibibazo biri mu gihugu ca Kenya biva ku myiyerekano yatunganijwe n'ugwaruka rwo mu gihugu ca Kenya rwisutse mu mabarabara ku bw'itegeko ryashikanwe mu nama nshingamateka. Nk'umugambi w'iryo tegeko bavuga yuko ngo rituma ubuzima buzimba kubera iduzwa ry'amakori ndetse no gushiraho ayatahahora ku bintu byankenerwa abanyagihugu bakenera umunsi ku munsi. Aha twovuga nk'iduzwa ry'amakori ku mukate, iduzwa ry'amakori kuri pampers ndetse n'udutambara abakenyezi bakoresha bari mu bihe byabo, iduzwa ry'amakori ku miti n'impanuro zitangwa n'abaganga, iduzwa ry'amakori ku makoto akoreshwa mu gikoni n'ahandi hatandukanye, iduzwa ry'amakori kuri internet, kuduza ikori ku bijanye no gutunga umuduga, uwufise pano canke plaque solaire uwo wese akadugirizwa ikori, eka n'ibijanye no kurungikanira amafaranga bicishijwe muri za M-Pesa. Ibi rero uyu mugambo umaze gushika mu nama nshingamateka, ugwaruka rwo muri Kenya rwabakiriye nabi cane, ariko leta ikaba yari yavuze yuko igituma ayo makori yadugijwe ngwaruka igihugu ca Kenya gisanzwe gifise amadeni menshi y'umurengera, ko rero kugira ngo ayo madeni ashobore kurihwa mu buryo bwiza, ngo bidakenewe yuko igihugu ca Kenya kija gutega amashi gisubira gufata yandi madeni muri za FM n'ahandi hatandukanye, ahubwo ngo ico bakiza nuko abanyagihugu bodugirizwa amakori, gutyo kuriha iryo deni bikoro. Ibi leta yavuga yuko ari iciyumviro ciza, ariko ku rundi ruhande abanyagihugu na cane cane urwaruka bakavuga yuko ico ciyumviro coba ciza ari uko bose bagihurizako. Ngo mu gihe rero hariho bamwe usanga ubuzima buriko buragora, ngo ntibacemera. Ibyo byaje bikurikira iyindi myiyerekano y'abaganga bavuga yuko bahembwa intica ntikize, nabo nyene bisuka mu mabarabara kugira ngo biyamirize ibijanye n'ubuzima buzimbye babayemo. Ibyo by'imyiyerekano bimaze kubonekana mu gihugu ca Kenya, William Ruto yarafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bivugwa yuko yakotesheje n'indege iri prive itari Kenya Airways, ndetse ngo agarutse niho yazanye integuro y'iryo tegeko riduza amakori n'amatagisi ku bintu bimwe bimwe byankenerwa. Ubwo rugendo rwa William Ruto muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze yuko ubwo rugendo rwahinduye ibintu bitari bike, na cane cane yuko imbere yuko ajayo William Ruto niwe mu perezida wari warahamagariye abandi ba perezida kurondera amafaranga amwe ibihugu byo muri Afrika byokoresha kugira ngo byirinde kuza birakoresha amayeshanje canke ibijanye no kuvunja canke ibijanye no gukoresha amafaranga mva makungu na cane cane amadollar. Aho yavuga ati ni kubera iki je umunyafrika wo muri Kenya nkeneye ikintu nokoresha amadolari muri Chad, muri Gabon, muri Angola n'ahandi hatandukanye. Ico ciyumviro abandi bakuru b'ibihugu bakaba bari bacakiriye neza. N'ibindi byumviro bitandukanye yakunda gushikiriza byerekana yuko umugabane wa Afrika ubwirizwa kugira intambwe ushitse ko mu kwibako batarindiriye gukoresha iby'abanyamahanga cyane. Gusa inyuma y'ugo rugendo benshi bavuze yuko yaje hari byinshi byahindutse, nko gutanga amaviza akavuga yuko igihugu ca Kenya ari iwabo w'abantu, gutyo ubukeneye kuhaja atabya viza bizomugora. Hadaciye igihe kinini ashitse nibwo haje haja habona integuro y'umugambi w'itegeko uduza amata
amatagisi ku bintu bimwe bimwe. Ubwo gwaruka rumaze kuja mu mabarabara rwiyamiriza iryo tegeko, abajejwe umutekano baragerageje kubahagarika mu kubasukamo ivyuka vyokera mu maso canke bikoroza amosozi, abandi bagafatwa bakaja gufungwa. Ico gihe amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yaranavuze yuko habayeho uguhonyanga agateka k'abari mu myerekano, eka ngo hariho n'abanyurujwe. Abari mu myerekano barabandanije bashika naho batera inama nshingamateka, baronona basambura ibitari bikeyi, gushika yaho umukuru w'igihugu ca Kenya Perezida William Ruto abona yuko igikwiye ari uguhagarika iyi nteguro y'uyu mugambi w'itegeko wo kuduza amakori. Imyerekano ikiragabanuka mbere irahagarara. Iyo myerekano rero naho yahagaze yaraguyemo abantu benshi mu buryo budasanzwe. Iyi niyo novuga ngo ni inyama yumye, ariko iyindi nayo nogereranya n'inyama mbisi yavyuye iyo yumye. Ni imyerekano iri kwiraba muri kuno kwezi, hariko haraba imyerekano umuntu mbere yo kwibuka bagenzi babo bapfuye baguye mu myerekano yakozwe mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024. Aba kandi bakaba bariko bafatwa nk'abashaka gutembagaza ubutegetsi. Abo bibukwa muri no myerekano yiri kurabera mu gihugu ca Kenya yatanguye kwigenekerezo rya 2025 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025, nabaguye mu myerekano yakozwe cyane n'ugwaruka rwiswe Gen Z. Urugwaruka rwariko rwiyamiriza iduga ridasanzwe ry'amakori ndetse n'ubuzima buzimbye cyane muri ico gihugu muri ico gihe. Umushikiranganje w'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu ca Kenya Kipchumba Onesimus Murkomen, uyu akaba yavuze yuko imyerekano yabaye guhera kuwa gatatu igenekerezo rya 2025 ku kwezi kwa gatandatu mu bice bitandukanye by'igihugu ca Kenya ngo ari yigerageza gutembagaza ubutegetsi. Uyu mushikiranganje ubwo ariko araganira n'abamenyesha makuru ku munsi wa kane igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, akaba yaravuze ati ejo nabwo igipolisi cyakoresheje ingufu z'umurengera, ahubwo bahagaritse gusa ukugerageza gutembagaza ubutegetsi. Yabandanije avuga yuko iby'inzego z'umutekano zakoze muri iyo myerekano ataho bihuriye no kubuza agateka k'abantu cyangwa uburenganzira ababuza babo mu myerekano ya Gen Z yabaye mu mwaka w'eze 2024. Akaba yaravuze ati iyi myerekano itegurwa na bamwe mu banyepolitike bakoresha ugwaruka nabi, ariko bafise umugambi canke intumbero yo gutembagaza ubutegetsi. Murkomen akaba yanavuze yuko muri iyo myerekano yo kuri uyu wa gatatu ibirindiro 9 by'abapolisi ngo byatewe nabo bari mu myerekano, mbere batwikamo ibishika 5, batwara inkoho 5 bazikuye ahantu hatandukanye mu gihugu. Uwo mushikiranganje kandi yaraboneyeho n'akaryo ko gusigura ingingo yafashwe na guverinoma ya Kenya yo kugara by'imfata kibanza ibimenyesha makuru bimwe bimwe mu ntumbero yo kwibuza gutangaza mu buryo bw'ako kanya canke ibyo bita live canke en direct ibiriko birabera mu myerekano. Avuga yuko uku kubinyuza mu bimenyesha makuru ngo byari gutuma imyerekano irushirizaho kugira ingufu zidasanzwe, ikaba yoshika no muri presidence y'ico gihugu ca Kenya. Zimwe muri televiziyo zaho mu gihugu ca Kenya zari zugawe by'imfata kibanza guhera kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2025 kwezi kwa gatandatu, kuko ngo zari zarenze ku mategeko n'amabwiriza abuza iradiyo zose na televiziyo zikorera mu gihugu ca Kenya gutangaza uko ibijanye n'imyerekano biriko biragenda, na cane cane ababicisha ko ikibirira ko harimo NTV, KTN ndetse na K24, ariko nyuma zikaba zarasubiriye guhabwa uburenganzira bwo kugurura nk'uko byatangajwe n'iradiyo mpuzamakungu y'Abafaransa RFI. Bikavugwa yuko gushika ubu abari mu myerekano bamaze kwitaba Imana ari abantu bashika 16, mu gihe abandi benshi bakomeretse bazize amasasu barashwe ko n'inzego z'umutekano mu ntumbero yo kubatandukanya ngo bahagarike imyerekano. Umuyobozi w'igipolisi Inspector General of Police Douglas Kanja we yavuze yuko abapolisi bashika 300 bakomerekeye muri iyo myerekano. Uyu muyobozi kandi yatangaje yuko abagize uruhara bose muri iyi myerekano bazoronderwa bagafatwa, mu nyuma bagashikanwa imbere y'ubutungane bakaburanishwa ku byaha bakoze, mbere intaye ikabakubita mu gahanga. Abantu batandukanye bafise ibyicaro bitandukanye mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'abantu kuri nosi bariko bariyamiriza iyi myerekano, ndetse bagasaba yuko imyerekano yohagarara abantu bakabaho mu mahoro mu gihugu ca Kenya. Umwe muri bo ni uwitwa Davido. Uyu rero akaba ari umuririmbyi akomeye ava mu gihugu ca Nigeria, ubundi yitwa David Adeleke, akaba azwi cyane nka Davido. Akaba yarungitse ubutumwa buri mu rukundo n'ikigongwe ku banyakenya inyuma y'imyerekano yo gwaruka rwagiye mu mabarabara igahitana ubuzima bw'abantu barenga 16. Mu butumwa bwiwe yashize ku mbuga ngurukana bumenyi, Davido
akaba yaravuze ati amahoro n'urukundo kuri Kenya. Buno butumwa bw'uyu muririmbyi buje inyuma y'uko imyiyerekano yo kurwanya igiturire ndetse no kwibutsa ibihe byaranze urugamba rw'ugwaruka mu mwaka uheze yarisubiriye kuba. Iyi myiyerekano yabaye nk'uko nariko ndabikubwira mu kanya gaheze ku igenekerezo rya 2025 ku kwezi kwa Ruheshi, ariko kwa gatandatu uyu mwaka wa 2025 umunsi waranzwe no gusotorana hagati y'abari mu myiyerekano eka n'abajejwe umutekano bagakozanya ko kugira ngo abajejwe umutekano bashobore kubatandukanya no kubahagarika, ariko imyiyerekano ikabandanya nk'uko bitangazwa na Amnesty International ndetse na komisiyo y'agateka kazi na muntu mu gihugu ca Kenya ngo abantu n'imiburiburi 16 barishwe, abandi bashika 400 barakomereka, barimo abari muri iyo myiyerekano, abapolisi n'abamenyesha makuru. Abakomeretse bamwe barashwe amasasu ya nyayo, abandi barakubiswe canke barakomeretswa n'amasasu yo mu bwoko bwa raba. Ni ibintu byabonekanye cyane ku murwa mukuru wa Nairobi. Igipolisi cyarakoresheje ivyuka vyokera mu maso canke bikorora mosozi, barakoresheje imigere. Igipolisi kikaba cyariko gihangana n'abari mu myiyerekano bari bazinduriye mu mabarabara bibuka abishwe mu myiyerekano nk'iyi yabaye mu mwaka wa 2024. Ico gihe ugwaruka rukaba rwariko rwiyamiriza ibijanye n'iduga ry'amakori. Imwe mu mvugo bariko barakoresha abo bari mu myiyerekano ni imvugo ivuga ngo Ruto abwirizwa kugenda. Abari mu myiyerekano bitwaje amabendera ya Kenya, amasanamu yabo bariko baribuka bahamagarira Perezida William Ruto gutanga imihoho, bakavuga yuko byamunaniye guha abanyagihugu ibyo yabemereye. Umukobwa witwa Eve w'imyaka 24 yabwiye itorokanirizo ry'amakuru AFP ati ndi ngaha nk'umunyakenya akiri mutoyi, ndi mu myiyerekano kubw'abacu bishwe umwaka uheze. Igipolisi cyari gikwiye kuducungerera umutekano, ariko sibyo kiriko kirakora. Nayo uwitwa Angel Mbotia aserukira ugwaruka mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa Jubilee akaba yaravuze ati igenekerezo rya 2025 kwezi kwa gatandatu rifise agaciro kadasanzwe kugwaruka, kuko nibwo twabuze abantu bameze nkatwe, bavuga nkatwe, bagwanira ndetse bariko baharanira ibijanye n'uburongozi bwiza. Iyi myiyerekano iri kwira mu gihugu ca Kenya ntiyagarukiye gusa mu murwa mukuru w'igihugu ca Kenya wa Nairobi, yarashitse no mu bisagara nka Matu, Kikuyu, Mombasa, Kitengela, Kisii ndetse na Nyeri, aho havuzwe ugushamirana hagati y'abari mu myiyerekano ndetse n'igipolisi. Inzira zinjira mu gisagara ca Nairobi nyinshi zirugaye, ibigo vya leta biracungerewe ku buryo budasanzwe, mbere hariho n'amasentare yaturiwe n'abari mu myiyerekano na cane mu gace ka Kikuyu. Guverinoma ya Kenya yarategetse amateleviziyo n'amaradiyo guhagarika gutangaza imyiyerekano mu buryo bwa live canke bw'ikibiriraho. Ibintu byarwanijwe cyane n'abaharanira agateka kazi na muntu ndetse n'abaharanira ukwisanzura kubimenyesha makuru. Urubuga rwa Telegram narwo rwarabujijwe gukoreshwa nk'uko byatangajwe n'ikigo Netblocks. Nayo televiziyo KTN ya Nation Media Group nayo yarakuwe mu kirere mu gihe yariko iratangaza ibijanye n'imyiyerekano. Iyi myiyerekano kandi ije ikurikira urupfu rw'uwitwa Albert Ojwang. Uyu yari umwigisha akaba n'umwanditsi w'imyaka 31 wakunda gukoresha cyane imbuga ngurukana bumenyi. Uyu yapfiriye mu gasho inyuma y'uko anebaguye gukora k'umupolisi mukuru. Abapolisi 3 n'abandi 3 bagirizwa uruhara mu rupfu rwiwe bakaba barashikanwe imbere y'ubutungane, ariko bose bakaba bavuga yuko atacaha bakoze. Abari mu myiyerekano rero bavuga yuko ngo igipolisi kibandanya gukorana n'abitwa abagunzi. Aba rero ngo akaba ari abagabo bambaye igisivile bagategera amamoto bafise imipanga n'ibibando bagatoteza abari mu myiyerekano ngo ku buryo buteye ubwoba. Nitwogenda tutagarutse ndetse tudashimitse ku rupfu rw'uyu Albert Ojwang kuko nubundi ari mu batumye iyi myiyerekano isubira kubaho. Uyu mugabo Albert Ojwang nawe yapfiriye mu gasho k'igipolisi mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Nkuko narimeje kubikubwira, hariho abapolisi bafashwe ku bw'imvo z'amatohoza. Abo bapolisi n'abapolisi 3 eka n'abandi banyagihugu b'abasivile bose uko ari 6 bashikanwe imbere ya sentare kuri uyu wa mbere, gusa ntibaratanga insiguro ku byaha bagirizwa. Ojwang yarafunzwe inyuma y'uko icegera c'umuyobozi w'igipolisi muri Kenya Eliud Lagat amwagirije kwambika ibara igipolisi ca Kenya akoresheje imbuga ngurukana bumenyi yarasanzwe namenyerewe ko. Urupfu rwa Ojwang rwarateje ishavu ryinshi mu gihugu, bituma habaho imyiyerekano isaba yuko uyu Ojwang nubwo yamaze kwitaba Imana ariko ubutungane bwokora ababigizemo uruhara bagakubitwa n'intahe mu gahanga. Mbere ariko igipolisi cari catangajwe yuko uyu Ojwang yishwe n'ibikomere yiteye ubwo yakubita umutwe wiwe ku rukuta rw'agasho, ariko inyuma yaho icegera
icegeranyo c'abaganga bapimye ikiziga c'uyu Albert Ojwang cerekanye yuko ngo yishwe n'inkoni yakubiswe. Abaharanira agateka kazina muntu batangaje kuri uyu wa gatatu yuko hazoba uguhagarika ibikorwa byose by'urudandazwa mu ntumbero yo kubandanya imyiyerekano yo kurwanya ihohoterwa rikabije rikorwa n'abapolisi, ndetse no kwibuka umwaka uheze ubwo inzego z'umutekano zarasa ku bari mu myiyerekano barwanira ibijanye no kuduga kw'ibiciro ndetse no kuduga kw'amakori. Niyo myiyerekano rero yabaye ku wa gatatu w'iyindwi n'uyu munsi ikiri kwiravugwa. Tukiri ku bijanye n'uyu Ojwang, abanyakenya batari bakeyi ntibakiriye neza amafaranga umuvyeyi w'uyu Ojwang yahawe mu ntumbero yo kumugarukirako. Bamwe mu banyakenya baranebaguye cyane umuvyeyi wa Albert Ojwang wemeye kwakira imiliyoni 2 z'amashiringi ya Kenya yatanzwe na perezida wa Kenya William Ruto yo kugarukira ku muryango w'umuhisi Albert Ojwang yapfuye ari mu kasho k'igipolisi kamutaye muri yombi ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka mu gisagara ca Nairobi, bigaca biteza imyiyerekano. Abiyerekana cyangwa bari mu myiyerekano bagasaba yuko Albert Ojwang ahabwa ubutungane. Uyu Ojwang ni umwe mu bakoresha cyane imbuga ngurukana bumenyi, akaba yarafatwa nk'umublogger yafunzwe yagirizwa gutuka umuyobozi w'igipolisi ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse avuga yuko yambika ibara abapolisi. Nyuma yo gupfa aguye mu gasho k'igipolisi ca Kenya, nk'uko nabibabwiye, ibipimo byerekanye yuko yapfuye yishwe n'inkoni yakubiswe, mbere ngo yarananizwe, mu gihe inzego z'umutekano zozo zavuga yuko yiyahuye nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Tuko candikirwa mu gihugu ca Kenya, aho igipolisi cavuga yuko ngo yiyahuye na cyane mu gukubita umutwe ku ruhome. Umutama Meshak Ojwang, se w'umuhisi Albert Ojwang, yasiguye yongera ashimira perezida William Ruto ubwo yamuhamagara kuri telefone akamwihanganisha akamuremesha, mbere gatanga n'amashiringi mu ntumbero yo kwifadikanya n'umuryango wabuze muri uwo mubabaro. Yavuze ati, ndashaka gufata akanya ngo nshime Imana niyo twizeye. Perezida Ruto yarafashe umwana wanje nk'uko umengo n'uwiwe bwite. Hariho benshi bapfuye muri kino gihugu, ariko yarafashe ingingo yo kumpamagara kuri telefone mu ntumbero yo kunyihanganisha no kundemesha. Uyu Meshak Ojwang ariwe bandanije avuga yuko uretse perezida William Ruto hariho n'abandi bayobozi bakuru mu gihugu ca Kenya barimo nka Raila Odinga, nawe yamuhamagaye kuri telefone akamuha ubutumwa bwo kumwihanganisha, mbere akamurungikira n'umuriyoni w'amashiringi. Mu gihe guverineri wa Homa Bay Gladys Wanga wewe yashitse kuri uwo muryango wabuze uwabo, awemerera kububakira inzu y'ibyumba 2 ifise agaciro k'umuriyoni n'inusu y'amashiringi ya Kenya, kandi akizeza yuko iyo nzu ibwirizwa kuba yuzuye mu ndwi 2 n'inusu, bakayinjira imbere yuko bashingura uwo wabo yapfuye aguye mu gasho. Bamwe mu banyakenya ariko bakoresha imbuga ngurukana bumenyi bakaba barerekanye yuko ngo bababajwe cyane no kubona uwo mutama yemera amashiringi yatanzwe n'abategetsi bo muri Kenya, kandi umwana wiwe bavuga ko yiciwe mu gasho k'igipolisi atarahabwa ubutungane nk'uko bisabwa n'abari mu myiyerekano. Bamwe bakavuga yuko bikwiye yuko uwo mutama asubiza ayo mafaranga umuryango wahawe mu ntumbero yo kubagarukira, ariko abandi bakavuga yuko uwo mutama atabwirizwa kwivumbura no kwanka amafaranga umukuru w'igihugu yamuhaye n'abandi bategetsi, kuko n'ubundi ngo naho yari kuyanka uwabo yapfuye ntiyogarutse, ariko ngo ayo mafaranga yosahirije agafasha umuryango uwo mushinga ntahe yari asize, na cyane yuko yari asize umukenyezi ndetse n'umwana. Ibijanye n'imyerekano mu gihugu ca Kenya birabandanya, ariko William Ruto akaba aheruka gutangaza yuko mu by'ukuri inzira yo kuja mu mabarabara no guhangana n'igipolisi atariyo yari ikwiye, ahubwo abantu ngo mu gihe baba bafise ibyo basaba biba bikwiye guca mu nzira nziza ya demokrasi, abantu bakicara bakaganira. Ibijanye n'ibiriko birabera mu gihugu ca Kenya nibyo tuzobandanya tubatohoreza, cusabwa gusa no kugumana natwe kuri Kings Family Burundi.